Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu muri kumwe ni Irene Ninahazwe kuri rwa rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana. Bemeza ko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza wacu. Aha nico turiko tugira tuganire. Ubu Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uno munsi nta majambo menshi nateguye kugira ngo tuyavugane aha, ariko hari ivyo nashaka kukwibutsa. Naje ndiganiriza canke hari ijwi ryaje riranganiriza rinsubiza mu buzima nabayemwo. Nari mfise urugendo rurerure rushika nk'amasaha indwi nicaye, hanyuma ngenda ndazirikana ibintu vyantangaje cane. Nari mu rugendo kandi n'aha kw'isi turi mu rugendo, ivyo ngira ngo urabisobanukiwe. Ivyo vyiyumviro vyanje vyanjanye kw'ishure. Iyo umuntu agiye mw'ishure agenda ntaba afise igicapo ciza rwose c'ico azoba, ariko aba afise muri we icizere ko ashobora kuba umwarimu, ko ashobora kuba umusirikare mukuru, ko ashobora kuba umuntu akora muri banki canke akora muri iki na kiriya. Jewe rero mu bugingo bwanje bw'amashure navuye mw'ishure incuro zibiri. Ariko ubwa mbere ngitangura ishure, natangura ishure aho umuvyeyi wanje yakora nk'umwarimu. Hanyuma ndibuka yuko umugenzi twakunda kugendana, umunsi umwe twagiye inama turacerwa, turiko turikinira twivugira ivyo dushaka. Hanyuma bishitse aho turashika kw'ishure baratwakira, ariko baratubwira ko bazoduhana. Jewe bantuma umuvyeyi yari ngaho hafi, nca ndagenda ndamubwira. Ivyo muri iryo shure mu kuhaja jewe sinahijanye, umuvyeyi wanje niwe yanyandikishije. Aranyandikisha mw'ishure, nitwa uri mw'ishure. Igituma mvuga ko vyari bifise akamaro kugira ngo nandikwe, nuko abandi bana batari baranditswe muri iryo shuri biga ahandi canke ntibiga, kuko hari n'abo twari dusanga mu nzira batagiye kw'ishure kuko ntibari baranditswe mw'ishure. Ico gihe umuvyeyi yarampanye, nsubira mw'ishure ngumana vya vyizigiro vy'uko nshobora kuzoba mwarimu canke nkazoba umuntu akomeye akora i Bujumbura, canke eka umuntu ashobora no kuzogenda no n'i Buraya. Ariko ntivyabandanije gutyo, kuko harageze igihe mba ntari mw'ishure, nta kibanza nari mfise mw'ishure. Ni ukuvuga ico gihe ntari nanditswe mw'ishure, ivya vyizere vyose nari mfise nta vyariho. Ico gihe ndibuka ko nagiye kwiga ishure benshi batacibuka, sinzi ko ikibaho, yitwa Yagamukama. Muri Yagamukama rero nahamaze imyaka ibiri. Muri ico gihe vya vyizere vyo kuvuga ngo nshobora kuzoba umwarimu, nshobora kuzogenda kwiga hanze canke kwiga ahandi mu mashuri makuru, ivyo nta vyari bikiriho. Ndashimiye rero abantu Imana yakoresheje, kuko sinisubije mw'ishure, hariho Yakobo na Minani bashoboye kumfasha kugira ngo nsubire mw'ishure. Aho nabonye akamaro ko kuba wanditswe mw'ishure no kuba utanditswe mw'ishure. Aho twagenda kw'ishure hari abo twajana mugabo batanditswe mw'ishure kandi batagiye mw'ishure. No muri iyi nzira turiko turagendamwo nuko niko bimeze aha kwa Kristo. Twebwe turi abaja mw'ijuru. Icizere icacu dufise gikomeye nuko
tuzobaho ubugingo budashira na Kristo. Ariko rero none wewe wariyandikishije canke warandikishijwe aha rero kwa Kristo, mu nzira Yesu Kristo yaje kutwereka kugira ngo kuko niwe yatweretse Imana ntiyari ituzi, kandi Imana yatwiyeretse muri Yesu Kristo. Abamwakiriye bose yabahaye kuba abana b'Imana. Abamwakiriye rero nibo biyandikishije. Mu Baroma muri igice c'icumi umurongo w'icenda aravuga ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Mwibuke ya majambo ari muri Yohana 3:16 avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye ituma umwana wayo kw'isi kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Aha barasubiye baravuga bati kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Nuko Yesu wenyine ubwiwe igihe yari mw'isi yasize abwiye intumwa, yabivuze ahantu henshi, byanditswe ahantu henshi. Muri Mariko 15:16 atubwira aya majambo: uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Mbega urizera? Rero kwa kwiyandikisha nuko kwatura. Iyo umuntu yiyandikishije, yiyandikisha akiriho, kuko twabwiwe ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma hakaza amateka. Ivyo vyanditse mu Baheburayo 9 igice ca 27 niho handitse ngo kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishireko ivyaha vya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ivyaha, abonekere gukiza abamwiteze. Haleluya. Hariho ibintu twakuze twumva bavuga ngo hari ikibanza ngo abantu bapfuye ngo bazogenda bakabanza bakagumamwo, ngo bakabanza bakozwa, ibyaha vyabo, ibicumuro vyabo bikabavako. Ico kibanza bacita Purugatori. Ico kibanza nta kiriho mu vyanditswe, nta kiriho, kuko turiko tuganira ku vyanditswe. Ico kibanza nta kiriho. Mubimenye nshuti zanje, kwitegura n'ubu. Inzira ija mw'ijuru bagenzi ni imwe gusa. Inzira ija mw'ijuru ni imwe, ni Yesu Kristo. Yesu we yarivugiye ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Hahandi twavuze ngo umwizera wese, twabivuze ngo data Imana yo mw'ijuru yakunze urukundo ruhambaye rukomeye rwose abantu, irungika umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi. Uwo niwe nzira. Yesu Kristo niwe avuga ati
mu majambo yiwe ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data ntamujanye. None wewe nshuti yanje wariyandikishije? Kuko twavuze hano mu kanya ngo niwaturisha akanwa wa Yesu ari umukiza wawe, uzokizwa. Ayo niyo majambo twavuze ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Yanagenda kubwire inshuti yanje aya majambo ntakujanye, kuko ngo ingero y'icaha ni urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira. Bubonerwa hehe? Bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo umwami wacu. Nta handi bubonekera, oya, ni muri Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo nawe twabivuze niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa Se ngo atamujanye. Ndipfuza ko nawe woba mu biteguye ko abajana. Tuzonezerwa. Ego, abantu bose baracumuye, kandi nawe iyo wiravye ndibaza ko rimwe na rimwe utora utunenge canke hari n'ivyo munigana bikakunanira udanashaka no kubikora. Intumwa za Yesu zamenyesheje abantu ko ari abanyavyaha, hanyuma Yerusalemu none tugire gute ko tubona twebwe twaracumuye, none mwodufasha gute? Ariko abo bantu Petero arabishura ati nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatize mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharigwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Ngo iki? Ngo nimwihane, ati nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu, mubone guharigwa ivyaha. Nta vyaha bizoharigwa bitihanye. Bibwire umwami, bibwire Imana ivyo vyaha vyawe, ubinegure, uvyihane. Haleluya, haleluya. Ego, yanezerewe no kukubwira nshuti yanje, no muri kano kanya, ngo ntiwicare ngaho gusa wibaza ngo niyaho uzopfa uzoronka ahandi hantu ubanze ugende wicare bagutunganye, bakugirire bagukureko ubucafu bwose. Oya, aho ntahariho. Kwihana n'ubu, kandi twavyumvise, niwaturisha akanwa kawe. Hanyuma hari ijambo ryanguye nabonye ryanyuze cane uno munsi. Ijambo rivuga ngo nta canduye kizogera muri aho, kandi kuri bo ntaho hazogera ikintu gihumanya canke ukora ibizira akabesha atari abanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama. Rero hariho igitabo, ico gitabo harimwo abacanditswemo. Abo abanyavyaha ntibarimwo, abagize ivyaha umwuga ntibarimwo, ababeshi ntibarimwo, abahakanyi ntibarimwo, abarozi ntibarimwo, n'abandi bakora ivyaha binyuranye ntibarimwo. Ubu hazoja nta canduye, niko ijambo ry'Imana ritubwiye, nta canduye kizoba kirimwo. Ego, abo banyavyaha canke ivyo vyaha barabitubwiye kenshi, twagiye tuza turabisomera no ngaha. Ego, none rero nshuti zanje, ndanezerewe
kugira ngo dusangire aya majambo kuri kano kagoroba. Ubu eh, wisuzume aho uri, urabe uti mbega ndanditswe. Kuko niba utanditswe, kuko hariho abantu badasiba misa, badasiba kujana n'abandi, mbere bakora n'ivyiza, ariko batanditswe. Yego, abize aho nize ngira ngo baramuzi, umugabo ngira ngo twarigana, yari umuntu akuze, yakorera abapatiri, ariko yaba inyuma y'urugo. Yarazi igifaransa, yarazi ibiharuro, ariko ivyo vyari vyaho nyene, ubu ntaho vyamushikanye, nta naho vyari kuzomushikana. Ariko abandi bari banditswe, babandanije banditswe, bariga barashika no ku rugero no kuri bimwe mu vyo bari bararose kuzungu. Ego, nkaba rero ndagushimiye wewe wafashe akanya ukanyumviriza. Yesu aragukunda nshuti yanje, n'ubu nuze dusenge dusabe Imana kugira ngo ntitube tugenda tutanditswe, ariko twiyandikishe kugira ngo natwe tuzoshike muri ico gitabo. Kumva hari igitabo canditswe, Umwami Yesu yanditse, Imana yacu yanditse, kandi ico gitabo nico kizorabwa. Yesu abahezagire. Mana, ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza umpaye wo kubana n'abavukanyi. Mana, kugira ngo abatari bwavyumve n'abavyumvise uyu munsi bibafashe, bibakomeze kugira ngo bamenye ijambo wewe wabwiye. Ya majambo yanditswe muri Bibiliya yandikiwe twebwe kugira ngo adufashe, kugira ngo ntitugende agahenebere, ntidupfe, ariko dukire tubone kuruka. None rero Mana, savye ngo aya majambo tuganiriye hano, benshi canke bose bayafata kandi bayagendereko. Urakoze Mana, kuko uri Imana ihoraho. Turagushimiye ko watanze umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Natwe ko twamwizeye, turizeye ko tutazopfa rubi, ariko tuzobona ubugingo budashira. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Tuti wakurikiye kino biganiro, urubuga ni rwawe. Urashaka guterera ico Imana yagutumye, urashaka ko tuganira ugafasha cyangwa ugaterera abandi nabo kugira ngo babitahure kurusha uko umwami yagushoboje, ko mpwemu ariko akorera muri wewe, karibu, urashobora kubikorera ngaha. Yesu aguhezagire. Inimero zanje urazibona hano munsi y'iyi video ya YouTube. Nuko muhezagire.